Juste Gaël qui est le from RSA que black man shuni black irirabura kabisa ritukura iyo ryagiye mu isabuni ngo musi ryagiye mu isabuni canke bon oya nje nibaza ko namusigira abura tasabuni riribu abo ahibuka mu Gasenyi nkuze kuita Kiriride kuko niyo quartier ya mbere iryo zina rya Kiriride urazi impamvu impamvu niyo quartier ya mbere banse ko bashiramo amapave baca bakotiza bashire mu kaburimbo no bikaburimbo ntiriraje je kamera imana yarampezagiye kamera mfise nayiguze mu kwezi kwa mbere nanyo ntiyarishasha niyo kaje kubatabizi ndije umuntu wa mbere mfise kamera abatumira barabizi barabishika akaba amapoze menshi ukura nawo nta kamera je nshasha mfise nibazo bahenda hama image nazo je nibaza yuko ngira ni location zahindutse nasigaye ari zazindi nyine karite ile ego hama ivyo mu diaspora nayo wapi nta mu diaspora mfise Polo mama ndi single vraiment. Ndi single kandi sino besh. Ndi single polo mama. Yego. Ntawo ndragano cyenda kwemerera. Ayo ndako canke. Yego je narafunzwe umunsi umwe ndabibuka iyo tariki 24 janvier. Uyu mwaka nyene nibaza ko iminsi 24 ya mbere y'umwaka musigira 24 Imana cyavuga ati genda wereze show bamesha muri peshi. Hey, what's up? Bakunda Magic Channel TV, bakunda Plus 257, bakunda entertainment, bakunda showbiz muri rusange. I hope ko meze neza ni declare all the way from Magic Channel TV. Uno munsi n'undi munsi mwiza, undi munsi twasuye kandi ugaruka mu kiganiro. Turi kumwe na Sisi nkuko vyama misi yose. Naho je yamasiga ni ba. Sisi ni sawa. Ni bon. Meze neza. Ego sana. Cyane gose. Cyane. Ambaba uri mwiza. So ni Magic Channel TV nkuko twaba twababwiye yuko nzokwama tubaha ibintu byiza cyane gose mugiye subscribe like na share hama mwandanye mudukurikirana nkuko mwama mudukurikirana turabakunda kandi murabizi turi kumwe n'umutumire atesa umutumire n'umu MC n'umu journaliste publiciste nkuko yamaye bivuze fantastic boy ararenze umuji ararenze kandi ni Mr Umukubito turi kumwe na Juste Gaël aka the real man from all side black man ndishodi black riba rouge yo yagengo isabu ndakura mu kije cyane Juste Gaël ndakuramutse cyane Dikla ndamutse Sisi ndamutse hari ya Scott Rastaman hama Juste Gaël aka the man from all side black man shuni black irirabura kabisa ritukura iyo ryagiye mu isabuni ngo musi ryagiye mu isabuni canke bon oya nje nibaza ko namusigira abura tasabuni riribu abo sinzi nimwe mumbona je mbona umenga ririrabura je mbona umenga riratukura peut-être ko janye ni rouge yawe ngoma nabo kunyene turi kumwe Juste Gaël nguko twebabwiye Juste Gaël umunsi wari kugenda gute musi kugenda fresh gora 5h du matin navyutse ndaja ku mirimo ya misi yose kazi kambere ndagahetse ka kabiri ka gatatu nako naka turi kumwe na mwebwe ariko by the way muraberewe sana ikintu kiri mu red na black chamniyumvira ati mbega ubwo no musi tuba dusore mu vya Valentine Day ikiregereze Valentine Day kumega izoba mu kwa kabiri ro 14 ego muraberewe cyane rero hama ariko vyongeye kenshi na kenshi ibi biba bifise impamvu kuko ivyamwa vya 14 février bishika 14 novembre urumva tugomba tuvyibuka turi kubona Juste Gaël niteka rigezwe kurindi kubana na wewe kandi urabizi donc ndagukurikirana cyane so Juste Gaël kibazo canje cyambere uri mu journaliste sivyo uri mu MC donc ivyo bintu bibiri birakorohe bon journalisme no gucukora ibintu byo gukora kuba mu moderateur haba mu mamanza yaba mu mariage canke ku ma concert ibintu binyorohera kuko nagoma nakubure ko imbere yuko mba mu journaliste natangwe kwanza mu MC mu bubare ngira niyo natangwe kumenyera icari cyo kwanima hama biranyorohera kuko ni ibintu bibangabanganwa ibintu usanga biba bikenewe kandi nibaza ko binafasha cyane nibaza ko binanyorohera cyane bon tukiri ngaho nyere ni Juste Gaël yatanguye ari mu MC sivyo wagiye kubona imano yawe gute yo kuba journaliste urazi rengero vyagenze je nari mu MC natanguye ndibuka kuri ene tugikiga ma 10e gutyo
nari umu MC kw'ishure abantu twigana ico genda baramuse cyane mu nyuma rero meje secondaire ikintu cabaye cari giki urumva nari natanguye MC ugasanga ama concert ariko bari kuri za one people barahibuka mu Gasenyi nkuze kwita Kiriride kuko niyo quartier ya mbere iryo zina rya Kiriride urazi impamvu impamvu ni ya niyo quartier ya mbere banse ko bashiramo amapave baca bakotiza bashiremo ikaburimbo n'ubikaburimbo ntiriraje uriko uravyumva rero hama rero umva ico gihe umva nicaye home abonza numva hariho formation iri kurebera kuri centre jeune canke bariko barandika abantu bakeneye hama rero nanje nta kindi cyabaye bakenzi barambwiye ati bon genda wipime n'umuntu acuri kurakora ibintu vy'ubuMC umuntu abikora mu weekend umva imindi misi isanzwe nabandi ko nkina basket canke naho gasanga ndi mutundi Taranyi. bon merci sana uko nasikia sasa hama rero cyo ndagenda turakora ikibazo ca mbere Imana iramfasha ndapasa turagira rero formation tuyigize biragenda fresh muri iyo formation rero byari bice bibiri hariho yari theory hama twaragiye no gupratika rero twakorera mu radio nziza cyane bita Radio Colombe Radio Colombe rero ndagenda tuba dufite stage y'ukwezi kumwe ndagukora ndagwejeje barambwira ati uwo kongera indi stage umva ari sawa cyo nta kibazo birabandanya uko turaja muri benevora birabandanya ama mukubi turavuka ama tuca turahushura muhushuro bon les juste gaël twamumenye ku kiganiro umukubito kuri Radio Colombe kiganiro kica kiza gute mukubito ni jambo naho ramvuga ntazi na jewe nabitera mu blague duponye n'abajama ugasanga ndiko navuga ibintu vy'umuhushuro vy'ibiki sasa rero ndibuka mu nyuma naza rero ndavuga duponye n'abajama ni umunsi umwe jewe nzokora ibiganiro bibiri cyari ikiganiro citwa mukubito kwiradi haro n'ikiganiro citwa Salarenari show ivyo rero narabivuga abajama bakambwira ati wewe wa muhungu we izo morale zawe kuri ico gihe jewe narifise stock y'amajambo narashaka kwicarika abantu bose kubashoboka bose ugasanga ko ndabatera inkuru ko ndabayagisha ibintu byubaka ugasanga bon ico gihe narifise talent na je ntazi yo zagiye kuravyumva rero kambwira ati wewe ivyo ntavizobijana ibintu nk'ivyo rero sasa rero mukubito rero maze gushika ku radio cyane avuga cyaki rero namye mvuga guhera kera reka rero ndabe yuko cokunda yego ndashikiriza projet radio iradira yemera ama cyo turatangura iganiro mukubito watanguye ikiganiro mukubito tukibona ku radio sivyo ugira nama video uhamagara abaririmbyi ugira ama video natanguye ku radio bisanzwe ndiko ndakubwira ikiganiro mukubito twatanguye ukibona ku radio urumva ucwatangura ugira YouTube utangura gushamo ama video uhamagara abaririmbyi uba firma urumva donc hacha havuka umukubito TV online sivyo niho ryavuye canke wari ubifise mu mutwe utuvuga ati nani ndivyoherera ku radio gusa urazi ibintu vyabaye ndakubwire Imana irakomeye cyane cyane gose vuga ati amen amen yes agira neza amen uko uravyumva hama ivyabaye nibiki je urumva nakora ku radio nakora ku radio urumva twumvikana intara zitatu ziba nyinshi zari zine nakora twumvikana Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bubanza na Cibitoke zari zine sasa rero nkumva ndafise abagenzi bambwiye ati ikiganiro kimeze neza ariko nkumva ko n'abandi no seulement batazi yuko ico kiganiro kibaho mezosi ubona yuko atani inzira mbona yuko radio ifite umugambi kugira ngo bizoshike hariya rero nanace niyumvira ati no ico tumagishika kure ikiganiro kikamaho cari giki ukura vyumva cyane imvura YouTube kuko ari gihe twakora ibiganiro ugasanga ugiye no kurondera ama archive ugende ikiganiro kiniki ndavuga ati bizomfasha rero kugira ngo ijwi rishike kure bishikane n'impano zo mu Burundi kure ariko vyongeye bizonafasha kugira ngo iradi imenyekane yego vyarakoroheye cyane gukorera kuri TV online ari ibintu twumva ngo ama contrat yo kwiradio sivyo ari gihe kwiradio birashobora kugupermeta yuko uja ku ma TV online kandi utwara ikiganiro nyene byari kwiradio kuri TV online uwe vyarakoroheye byaranyoreye ico gihe kuko umva iyo projet radio yamfashije kwibaho hama narabicarise narifise aba directeur batahura
baba jeune kandi bafise vision kwisamiriza kandi urumva n'isamiriza y'ugwaruka turi mu kigo c'ugwaruka Centre Jeune Kamenge naribumvishije ndabereka yuko kujya ibindi biganiro basanzwe bagira ama Facebook live cyangwa kabashira Facebook ataco bitwaye naberetse ati YouTube ni nka platform nk'izindi hamaje public cible yanje ndayibona mengano isanga kuri YouTube ndama ndabereka inyungu y'iradio inyungu y'ikiganiro n'inyungu y'umuziki muri rusange na entertainment so muziki gusa ko twaratumira aba comedian abacafi abakirumva aba artiste muri rusange rero kubw'ivyo rero barabitahuye kandi abashimire cyane baragize neza ni harambe radio Colombe ni harambe Centre Jeune Kamenge urakoze cyane umukubito uraduze umukubito urabyutse ni kiganiro narakunda kucumviriza cyane kandi benye nurabizi kandi ndagukurikirana cyane urakoze cyane uco urava kuri radio Colombe kandi ariho havuye umukubito byagenze gute umuntu arakura umuntu yabikeneye yuko uko imisi igenda nibaza yuko impinduka zirabaho we nkawe urazi ko wavutse hamugana ukurakura ugeze kuronka ubwanwa biko uravyumva rero hari hageze yuko umugani wawe novuga ko ari wari umwanya mwiza niwo mwanya ne warugezeko hamigene vyagenze abarongo isambiriza Buja FM baravuze ati uyu muhungu turabona yuko afise akazi twomuhereza nga numva umenga baranteye iteka yuko mbo umukozi wabo numva baranteye iteka yuko bambera wa bose hama turayaga turahuza hama ndavuga nti ntawuhoraho yabaye ariko ku mutima turi kumwe ariko reka tubandanyiriza hakurikira ego umaze gutangura ibintu by'ubujournaliste ukamara kugira iyo TV online umukubito mbe nibihe bintu bidashobora gushikira amachallenge wagira hura nayo canke ibintu bitakoroheye kuko urazi haro nk'umuntu wagitangwa TV online peut-être ko basanzwe bakubuze benshi bivaye nco kiganiro wakora kwi radio mugabo benshi barakuba n'ibintu byinshi bivaye dufate tugiye nko mu star kubarondera iki ukababura ibintu nyene byinshi baguhona nibihe bigoshe ubwo ati jibi ibintu vrema sinzi ko byatumye ubadekuhaje canke byatumye aho kubandanya nibikosha ko wahwe reka ndakubwire rero ndagupartage ikintu kimwe kiru cyambere nawe naco je natangaye umukubita ta kamera mfise nta kamera yiwanje je nari mfise cyo rero kamera nayo konta 30 bar niyo nayikota byasaba rero ko ndayikota rimwe ama moyero ntiyanyemera kubera iki cyo gena muri benevola ntamera nahembwa byaca binsaba rero yuko ntegezo kurondera ivyo 30 kugira ngo uwo mutumire aje hashobe kuboneka icugana kuri YouTube sindarinzi kumonta hari umuntu wasanga wamuhaye amafaranga ati uramontera nukuri kose amahera yacishije ko ngaha ikiganiro gakubita emwa kijyamye mu nzu waramuhaye na ordinateur ugasanga yarabaye nagwiwe ariko ntashobora no kwiyumvira basara abone how vyakuruhishije vyakuvunye avuga ati basi upeti basi reka ndamufashe kiganiro kwa vyifuza binyaruke ko namahera yo narayari tuzali challenges mpura nazo hama bigeza gutumira nk'umustad fate akanka kuza bamutumiye umukoresha je sinzi ko nari ku radio ariko Imana yaramfashije vraiment ico iyo ngorane sinigeze mpura nayo ngiye sinzi ko nari ku radio canke naho ari bya bindi ubuntu bw'Imana ariko ico kintu ndagishimira Imana ngiye ni kwabe basanzwe bakumenyereye kuri radio cyane kubera ko benshi urasanga bagitangura ama TV online ugasanga aratumiye umuntu aramubwira ngo araza dufate n'ivyo bintu yabikose uku agatanga amafaranga ugasanga aratumiye umuntu ntaje umva ko bibabaje cyane bibabaje ahubwo no gumasaba aba artiste muri rusangi iyo umuntu akazi dukora arababona umenga tuko turashining ariko nka gendazi ndaguye akarorero jewe navuye muri 5h du mat ariko naryamye 1h naryamye amasahane ibi wowe ambwiye ngo maso urabona ko atukura ubu n'uburuhe uriko uravyumva turaruha sana rero nibaza yuko nahi wacha aba journaliste kwereka inyungu z'umutumire ikiganiro ico beneficiamwo nkibe cyakiganiro kije kumusubiza inyuma ariko vyongeye n'abatumire tugerageze dushigikire zino mpano mu Burundi hari impano nyinshi kandi nibaza ko bizogira ico bifashije totale mu muzo bibona kandi nibaza ko bimaze kuvyerekana kuko TV online zarakoze ibintu vyinshi zarafashije abana bagwaye imisadi iraboneka
abantu baraja kwivuza hanze. TV online zama zashoboye gukora ibintu byinshi cyane ziranadufasha zikaduha ama information zikaduforma zigakonjigana verbe divertir au présent. Au présent dans l'éducatif. Juste gaye ni ikino nuko abwira aba artiste bashobora kugira nk'ibyo bintu batumika tubona bakugaye ko ukabwira ati ndashaka dukana emission bakagira ngo baraje kaje ngo barasivye bakubwira ati baraza ni nk'akahe kajambo ubabwiye wewe nkuko uravuga ati wewe antwa ntibiragushikira. Bon, gutumire umuntu udufate na ico gihe sinovuga ngo je ngo vyarashika vraiment. Oya Imana yarafashe ico kintu hama bishitse nta agasiba naho yabimbwira kare. Ego kuko ngira ni Imana yafasha kuko urumva twa du 30 bare twico gihe ugaca warura kumonta bamonta kuri 5 bare ukura vyumva basanga ari biharuro vyinshi ugasanga rero naje sindiko ndaburonka iyo ndayakura ico gihe. Sasa rero je cyo novuga ndakikubwire sisi je byinshi nibaza ko ari bijya nababwiye ariko kindi no kibwira twebwe abamenyesha makuru umuntu ni wabona umenga arakwirengangije umenye ko ari impamvu peut-être nzoburashikira iyo level yari yiteze uwo muntu we yifuza kuko ari artiste benshi nga yimana ikiganira ahantu ukazubona akoranye na TV online yo hanze y'uburofu ukura vyumva ari ingorane nyinshi nga ariko cyo no kubwira nahi wawe canke jewe dushikiwe n'ivyo bintu gukora cyane kuko umwanya ni inyishu y'ikintu gikomeye cyane. Juste gael avuze ikintu ciza ati ngo umuririmbyi ashobora kureka gukorana ikiganiro n'umukubito canke na Magic ariko agaca agenda gukorana ni TV yo hanze kandi TV y'uburofu. Mugabo bo ubabwiye ico kintu bazi ikintu bakubwira bavuga yuko baba bariko bari branding hanze. Kandi umuntu mwiza atangwa kuri branding iwiwe aho asanzwe aba urumva man. Donc abaririmbyi bacu bacafise ya mentalite yo kugara. Urumva niba tahura TV online je nibaza yuko bon birafise n'ingene vyatangwe urabona izi TV online zatanguye abantu benshi menga bagomba kuzihunga bivanye n'ubutumwa vyashikiriza ariko vyongeye nibaza yuko umu artiste wese akwiye kumenya yuko nk'iciyumviro je noterera nibaza yuko umu artiste wese akwiye kumenya yuko ata media birafa no artiste benshi ubu ariko arasuye inyuma ngaha mu gihugu bahunze media ubu ariko basaba ibiganiro gushasha rero je nibaza yuko akamo nabo nyene ntibatoboye amatwi n'ubutoboye intoboro zine nibaza arashira yihereye ni hagafunguka kugira hagafunga kugira avyumve neza nibaza yuko ari bo vyumva hama asigaye je mbona abajournaliste bakora barimvye bakora tuje ku kivi. Juste gael uske uvugwa cyane ngaho muri entertainment uravuga sana ubwo n'urusaku yeah okay Juste gael uravuga cyane ngaho muri entertainment ngo munyagiriza sisi bon Juste gael uravuga cyane muri entertainment yuko Juste gael wakera n'ubu sico kivu gute uravyemeza gute je mbona ari DJ wapi Juste gael wakera n'umunebwe yeah Juste gael wakera ni yaposta nkuko posta muri iyi minsi Juste gael arijukiye ikintu cyo guposta ibiganiro kandi cyane kandi ni byiza cyane congratulations ni byiza kwera kera waricara cyane bro sinzi ubunye azigafye nibindi tubivuge Juste gael uravuga cyane yuko uzigafise diaspora umukobwa w'ubu diaspora sibyo aziga gufournisa cyane kuvyuma Shasha man werekana kamera je ufise shaje. Oya ni bon ufise ama image meza cyane. Merci sal. Je kamera fise ega hoteli nkuru rero ariko no mutazi. Je kamera Imana yarampezagiye. Kamera fise nayiguze mu kwezi kwa mbere. Nanyo ntiyari shasha. Ni occasion. Kubatabizi ndije umuntu wa mbere fise kamera abatumira barabizi. Barabishika akaba amapose menshi. Ukura nawo nta kamera je shasha fise nibazo bahende hama image nazo. Je nibaza yuko ngira ni location zahindutse nasigaye ari zazindi nyine. Karite ile. Ego hama ivyo mu diaspora nayo. Wapi nta mu diaspora fise. Polo mama ndi single vraiment. Ndi single kandi sino besh. Ndi single polo mama. Ego. Ntawo ndraga no cyanda kwemera. Ayo ndawo kudraga no mudraga. Oya ndagoya akarorero kuravyumva. Je polo mama ndi single.
Juste Gael none donc ikibazo canje cari gihagaze Juste Gael wa kera n'ubu yarahindutse Juste Gael wa kera yari yicaye cyane ni ya posta cyane nkuno muzi sivyo ubunye kubera iki wijukiye cyane guposta nta na rimwe nigeze nkora je namye kuri ya ritme nimba public no muzi ndarterna ejo nkasiba hirya ejo nkashaka ikindi je nikomeze niko namye ndi ariko urumva je harageze narigeze kugira ingorane ndagira ikibazo ca kamera urabona wahora na kamera gacusura kwirondera gushasha ako Imana niyo nkuru yaramfashe ico gihe kamera ndayironka urumva rero ngira nico nyene ariko hasigaye jewe uko namye publier uko namye posta ikujya nyene kandi nibaza ko simboni gene nzobihindura vuba peut-être ni vyavana n'ingene manza yandi ma plan stratégique yanje mashasha ngira nko muri 2023 ariko asigaye je kujya nyene nikonda Juste Gael si meteo ngo minduke shinga muri entertainment bamadugura n'ikibazo kinini ya kandi byanamubabaje urumva tuvuze top 5 y'abajura bose bamaze guhana n'ikibazo tweka gushamo Juste Gael tweka gushamo Black Man Juste Gael arafunzwe sivyo byo bari byo warafunzwe n'ibyo canke yego je narafunzwe umunsi umwe ndabibuka iyo tariki 24 janvier uyu mwaka nyene nibaza ko iminsi 24 ya mbere y'umwaka musigira 24 Imana yavuga ati genda wereze show bamesha muri peshi Juste Gael byakugishije iki byayigishije yuko hari umuntu ashobora kukwanka kubera ivyo bakuvuga ariko uravyumva hari ivyo bintu bita ngo urwanko rw'uruhendano ariko uravyumva urabizi twebwe sijya mbere twanswe kwishure baratwandika mu bavuze kandi twasivye ariko uravyumva byanyigishije ko hari umuntu ashobora kukudiaboliza ugasanga abarundi ugasanga umuntu arakwanga kubera urwanko rw'urubwirano uriko uravyumva ugasanga hari akagwi k'abantu bicaye kugira ngo bakuvuge nabi batume n'abandi bantu wowe ushobora kuba umuntu ameze nabi ariko ico vyanyigishije yuko peu importe ivyo ushobora gucamwo peu importe ivyo ushobora kuba urimwo Imana irahari kandi ukuri ni kumwe ukuri ni kugira kuja muri bwinshi no mu gifaransa ntibavuga ngo la vérité bavuga la vérité uriko uravyumva ukuri rero ni kumwe hama igisigaye Imana yabwe icubahiro ko bona ko nkimeze fresh tu yego kandi warasubiye kandi urondegwa cyane bagusubize mu gasho sinzi peut-être ko hari amakuru mu mufise je ntazi ariko iconzi ndakubwira ikintu kimwe declare ikintu cyose wokora kidashikira esprit wanje kidashikira umutima wanje je nacu buhinduye kuko umuntu niyo yitaba Imana baravuga ati naka yitavye Imana ariko ikiziga cyo kiri muri rwakarete urumva bisigura wewe yitavye Imana ariko ikiziga nico bagombaje guhamba rero umuntu usiga ikibiribiri umuntu ni esprit uko uravyumva je rero mbona umenga urondere canke nturondere mu mutima wanje je yo mfise amahoro nta kindi iyo nagukoshereje mbambuza amahoro nahi wanje kukwiruka inyuma rero mu gihe rero je mba mfise amahoro kandi numva ko nayahaye n'uwundi ivyo bari kwarategura canke atategura mbanzi yuko ufise signatire ya nyuma n'Imana hari umuntu umwe bigeze gushikira hura n'abasuma babiri aho n'abasuma babiri abo basuma baramubwira ati umviriza zana ivyo ufise byose canke tukwica arababwira ati tora ati umviriza tumvu rero igisigaye tubwira ibi nibi canke tukwica cababwira tumvira ndakubwira ikintu kimwe mwe ni mushobora kunyica yeza datanze itegeko rya nyuma bose bacha musubiza ivyo afise bacha bariruka kuko ntibatawura umuntu inkoho irisharje ku mutwe wiwe ariko wabwira ngo Yesu atabishatse rero jewe mba mbona menga Imana niyo vyose kwaza simbona umenga niko biri Imana ni ifisi ijambo rya nyuma kuri jewe gusumba abantu Mumba wale sindi pastori Juste Gael kubera iki muri entertainment sivyo ikintu gizwe givugwa cyane batambaza nibiki kubera iki muri entertainment ibintu gizwe bivugwa cyane ari gufungana sivyo niho umuti twatore donc ndibagifise umuti wo kwicarana ngo bavugane umuti ubunyuzgayo hari no gufungana ubabwira iki wewe nawe wowe waciye muri ivyo bintu urafungwa kandi uri muri entertainment nibashwa no munari no muri entertainment nyene je nibaza yuko Imana isumba ingabo nibaza ko tworeka amashari of fait urumva hari ingorane hari muri entertainment umwese agomba abona umenga jewe ntari mu ivyo tuma bifa jewe ujyateye imbere mbona umenga aransize no dukorera umuziki w'u Burundi dukorera entertainment y'u Burundi aho hanze bafise ubumwe kandi cyo gituma ariko baratera imbere rero uko bigenda kose
ndiko ndababwira ntibazoguhenda ntushobora kugwanywa n'abantu bose ni nk'uko udashobora gukundwa n'abantu bose ubuzima niko bumeze ya deho deba ariko uko bigenda kose wowe mucu uri kurakora uri kuranyumviriza canke mwe turi kumwe ikintu cyose uzokora ukabona kiraguha amahoro kigahana amahoro abandi amahoro y'ukuri kuko hari umuntu ashobora hari abantu basanzwe bakozwe mu kibi wowe kuryoherwa ngo naka amerewe neza ugasanga nararyohewe uko naka amerewe nabi ariko wowe ugume mu nzira y'ukuri kuko ukuri ni wo muti w'ibintu byose kuri kurakiza kuri gutanga amahoro kandi uko kuri y'ugutanze peu importe nako babaza cyane ko babaze uko kuri kuratuma hakira vyinshi safi sana pastor juste Gael ikindi kibazo turabonye abaririmbyi bacu donc uri entertainment katuvuga ibintu entertainment turabonye abaririmbyi bacu bariko barasohoka cyane sivyo bon sinzi gane no vuga sinzi ko ari step donc abaririmbyi bacu bariko barasohoka cyane bariko bagira ibiteramo hanze no gusohoka cyane bagira media tour hanze sivyo bon just ko koranyira simbizi kiganiro sinzi ko kiravye simbizi yavuze ati ntiyatinye kuvuga yuko abaririmbyi bacu aribo bariko baragurisha umuziki wacu bawugurisha nabi kuko nakuntu yogenda gukorana indirimbo n'umuririmbyi wo hanze nashatse kuvuga izina agakora indirimbo wo hanze mugabo ubwo umuririmbyi wo mu Burundi naza kuronka igiteramo hariya mugabo umuririmbyi wo hariya anya naza kuronka igiteramo nga mu Burundi wowe kubwaho bivuga kwikiga juste nibaze ico nshobora kubivuga ko umuntu wese afise strategie ziwe afise urabona mu mwaka utanguragira ama plan d'action ama plan stratégique ibindi umuntu wese nibaza yuko umurundi wese ahari akene ibimuteza imbere kandi umwe wese ariko ariteza imbere n'igihugu cyagishikirwa kuko igihugu n'imiryango rero ikintu mbona umuntu wese gahunda ziwe ndazimwubahira ariko umwe wese nibaza yuko iyo turiko turaja ni kuraba inyungu eske nimba bobo eske ibyo bakora barabibona namwe inyungu babibona inyungu bayibandanya batabibona inyungu nibiyumvira handi izindi nyungu zova ariko vyongeye nibaza kwizo ngendo ziba zirimwo kwiga ziba zirimwo kuronka ama contact ariko eske mu gihe rero tutabona ivyo vyamwa nibaza ko bazo bariko barakora amakosa ariko turindira tubaho umwanya nitwabona ivyamwa birimwo niyo tuzoshobora kujija ariko pour le moment nta kintu kimwe ashobora kuvuga kw'ico kintu kirenze ico ego hari benshi bagumye bavuga dufatiye kuri DJ Brian aheruka kuza yarase show muri Blue ego benshi bavuze ati ntibabona igituma abarundi ngo ntibakunda ngo ntidukunda ivy'iwacu ngo ngere ngo DJ Brian umva hagiye abajournaliste benshi kumwakira hagiye benshi mbwa ukashura ngo kiriku ngo na Double J ngo iyo bashitse ngo ntibarose meme kanabirikero kimwe uri kuravyumva kugenda kwabo bagiye mu bintu bibiri bitandukanye bamwe bagiye gukora clip abandi baza ubundi aza mu giteramo ahubwo nagomba mbaze bose barajanye ego ikibazo ca mbere mbere ko nijuri ico kibazo Magic mwaragiye mwakoze ikoze kujya kumutegera baza Scott je nibaza yuko mwese nibaza ko mwe ikinyamakuru cyose gifise ko gikora kimona inkuru ziri pertinente ayo ma information ingena bameze bihura vyumva rero nimba barabonye ko kuja kumutegera ari sawa isawa naje ndongo umwana ari kugenda ariko vyongeye nibaza ko uko bigenda kose turaba ibintu byose ku mpande zose ariko ikibazo nimba barakoze ama interview est-ce que haramarinki yibiye binyamakuru vy'u Burundi uwo mu DJ uvuze yarashize ku mapage yiwe est-ce que hari nubu video barakatsa kase ashire ku mboga ze yogira ni muri buri abo ba tukuyemo ifoto ni muri buri ayo mativo online bakoranye Bujumbura nayo nyene ashobore kuronka aba following abo mu ico gihugu shasi nibaza ko bagze peut-être urukura vyumva rero mu gihe nimba tubayira partage link canke ibindi nibaza yuko peut-être barafatiriwe canke n'afisi izindi ntumbero ariko vyongeye mu gihe umuntu wese abona nakubwiye ikintu cyose ubona umutima wawe ukoze kumva kigwaye amahoro so gikora zo barico nyene ariko mu gucumenga ni bya bintu bavuga ati bon ntidukunda iby'iwacu nibyo ibyo bintu byo uravyumva gukunda ivy'iwacu nibaza yuko hano hani Bujumbura
icyo sinona gitebako hari ubugari bwinshi niho uco gituma ubona abantu bose mu Tanzania Diamond araza agatora nakagatora kukundi ivy'iwacu rero abaririmbyi y'Uburundi twicare murakora cyane mufise amatara twicare twese hamwe hama dukore cyane ibaze ko ari ibikorwa bizotuma ivyo byo gukunda ivy'iwacu tubona aho bigeze nk'abarundi nabo dufate abaririmbyi bashaka kugenda nko mu gihugu dufate par exemple bari barapolitije ubu mutuma mvuga ibintu ntagomba kuvuga bari barapolitije umuziki wabo baramaze kuvuga ati twebwe tubanze twiyubake ngaha hama tuzibira ivyo vy'ahandi barabizibiye ubu rero nahi wawo kuvuga bati none tubigenze gute umugambi wa mbere n'uwuwe niko badandaza umuziki wabo Bujumbura bacata ko amashafu twebwe ngo urumva ngo abandi bo hanze baje ngo turagenda tukabakira ibikimuga ngo twe tugiye mu bihugu byabo ngo ntitonkameme n'umujournaliste umwe rega nakubwiye umuziki barashoboye kuwupolitiza baravuga bati twebwe twintumbero uriko uravyumva barayihaye kandi barabishoboye kandi umuziki wabo urabona ko bakora imiziki myinshi kandi urabona ko ni Bujumbura ikundwa rero mu gihe bimeze uko rero nibaza yuko atangorane harabwo nahi wacu kuraba natwe ingene twiyubaka bon juste Gaël sinzi ko nawe bon wabisiguye neza uvuze yuko bon yafatse kuri kiriko na Double J na kiriko bari bagiye kugira clip no kugenda mu gitaramo Double J yaragiye Dubai bon Double J yagenda Dubai ari abantu baje kumwakira mugabo n'amamedia yaje kumwakira sivyo mugabo w'ikintu uri kuravuga nuko DJ Brian tumuvuge niba DJ Brian yaje amamedia aragenda kumwakira kandi benshi cyane yaritabiriwe none nababajije mwe mwaragiye je sinagiye nari mfatiriwe none kubera iki mwagiye kubera iki wagiye canke ari inkuru nagira ngo wagiye gukora inkuru content siko muguze kuvuga mwakurikiye content ikindi ni bumva none harabatumyeko ico navuze ingene bimeze inkuru wowe urafise uburenganzira kumenyesha amakuru kuvuga ati iyi ni inkuru ngiye kuyitohoza cyangwa kuyirondera abanyagihugu ni nk'uko ndafise uburenganzira akavuga ati je iyi ni inkuru nuvumenga ndavye inkuru mfise iyi nikerewe cyane gusumba izindi nyene gusa ikindi kintu kimwe mba numva ko gihakwa wazi nk'ubu DJ Brian ko yaje hagenda abajournaliste benshi kumwakira urashobora kugiposta ukagishirako ukaraba abantu bakiravye nkaca mvuga ati dufate umurimbyi novuga dufate nka D1 agiye mu Rwanda aragarutse nibanga y'abajournaliste uja kumwakira ega nagwaye akarorero wewe wagiye kubera ubona ko ari inkuru nimba mu Rwanda rero babonye yuko bajyana bariya urumva atari inkuru yihutirwa ico givuga ati reka ndamurindira mari minsi 3 sankine umujournaliste wese afise liberté afise ko yitunganyiriza ibiganiro vyiwiwe itubaje imihari na umunsi uzobona ko bidakenewe uzoreka kuja gutegera umuriri vyikura aeroport ariko je ndibaza none ni kubera iki none ni kubera iki ibyo bintu bishobora kuba bimeze nakubwiye umuntu wese ngaha arafise ingene yipanga arafise ingene bimeze akunda ibintu by'iwacu bon basi uko bimeze kose turavuga ati ni iby'iwacu bibe byiza ni iby'iwacu ukunda ni kujya nyene gusa abarundi turafise ingorane yo kwisemba turafise ingorane yo kwisemba zorabe ni wanyuza wumva ngo hari umuntu numwe araza ngaha mu Burundi avuga ngo ntitwakira neza ntitwakira abashitsi neza ngo abantu turakundana ugaje usanga mu muziki rero uvuze ko abantu dukundana ugasanga rero boîte idashobora kuvuza indirimbo y'umuziki X DJ Brian wenyene yaravyivugiye yuko yagiye nogo rukundi kuvuga no gwa twayagashira umushitsi gusumba twebwe abasangwa niko rero tumeze ndasiguye ico nibaza yuko ikigwa cha civisme kibandanye kabisa bon ndibuka ni n'umunsi twari turi kumwe kuri conférence de presse ya Bliss Melody warabonye ko ijyaho twari turi ko ari indirimbo gusa za Bliss Melody zeko ziravuga bari babisavye bizivugwe kandi umva yafise concert done umva no muririmbyi wenyene yarahari burya n'uburenganzira bwabo ariko nababwiye abarundi dukore cyane dusubire kandi dukore ibuye riserutse ni bariki cishisuka bon tuve kuri ivyo onye juste Gaël juste Gaël ubumsi mwiza merci sana nani karese kuroho urumemsi mwiza kandi nta muntu numwe yoreka kubivuga ko urumem udakutari umemsi mwiza sivyo bon waratubwiye yuko watanguye kwemsinga donc ushobora n'umujournaliste sivyo
kugira baze kugutora donc ugende kuba umemsi kubwawe uhora wiyumvira yuko barabiye naconze ariko nibaza yuko uwundondera ni wabazi cyarondera kuri jeyo ariko ikintu cyose namaje nkora sho yose nkoze mbamo umengana umunsi wa nyuma ngiye kuri stage ndagerageza nkitanga hatanga ivyo mfise muri jeyo mani hezagira abantu bose bamaye ibiraka mubandanye sindaruha ejo canke hirya yejo ntutinye kumamagara muri mariage y'umuhungu wawe canke yawe canke ubuMC bwa concert n'ibindi vyinshi cyane uragira no mu murakamererwa neza uragira no uremsinga no mu mariage ego ndemsinga mu mariage amadote aho sindakora ubuMC aba melodico abakuvuga abavuga yuko Juste Gael yibanira cyane mu mukubito adashaka kwinjizamwo abakozi abivuga kwiki jewe ndubaha umuntu ndubaha umuntu mukubito butura abantu 8 ramonta bakamera n'abandi bakora ibindi byinshi ndifuza guha abandi barengabo yavyarakunda twobaye n'abantu 3000 bakora mu mukubito ariko umuntu wese aza mu gihe ubugari bwiye bwabonetse sinifuza yuko uza utangore kurabana mu kanwa ngo urumva ngo Juste ngo yahaze ngo ariko ngwe wana ngo nukuri kose ngo Juste ngo wana mugihe ngurumva ngo maza amezi 2 utampemba ya mba nifuza yuko uza nateguye isosi iwawe rero naje ndiko ndavyiyumvira kandi abitegekanye mu mwanya mwiza muzobibona donc ntuzozandi kumva ngo bende kamera turi kumwe none mwandambiye kwanza bende kamera turi kumwe n'umusaza umusaza none ntaba hari yaje nyene cyangwa namuntu bari kuri kamera none nagwa akarorero ujya sumukubito yicaye haje mukere niko nishura kuri ivyo by'abajournaliste nyene abajournaliste nakubwiye umusaza byando kamera umusaza wamubonye nuriya umusaza nuriya wamubonye ego uriko uravyumva abajournaliste nakubwiye bazoza rero ndiko ndipanga urabizi yuko kugira usimbe neza ubanza ugasubira inyuma ukitaza ti vaut mieux reculer pour mieux sauter bon Juste Gael tuko turarangiza ikiganiro cyacu bon tumere nkawe nicaye ikibazo ushaka tubanza tugitita kubajije ikibazo ngambajije ivyambabaje nimwambajije ivyanyoye tubarira ibintu bitaro bazo kujyana ga muri entertainment maze kunyohera entertainment ya maya bagenzi harababandanyije arabagenzi hari n'abandi barabajyango hari n'abandi ari inshuti mbabara mbabaye baryoherwa ndyohewe yamaye ikintu kinini yamaye aho nshobora gufasha umuntu karonka aho avugira yacinyijwe yamaye byinshi none amarira ngaho ni kimwe mu bindyohera ni kimwe mu bintu nshimira Imana ko yaratumye kuko ino si nobaho impano yanje kantunga irakani nazo Imana yo mu ijuru ni harambe abadukurikirana heba umwanya w'aba mamega haramba batumire nabo nyene bavuga bati ndafise ikintu nosangiza abakunzi b'umukubito abakunzi ba entertainment muri rusange ni harambe amakuru ko amakuru turayatanga nayo nyene asigaye ntimurambigwe ndabakunda cyane ndabubaha komeze kudusengera Juste Gael turasanze tugushimiye cyane rero tizeye ko n'undi munsi tuguhamagaye toza ntamanyene utuba tuzana urusaku rwinshi tuba turabona ibintu nyene ugenda nyene ego tugenda gusagiza impwemu nakazi ka kwindi impwemu reka ndagushimire nanje sisi mubikora neza muri Magic mubandanye bibanda bigenda neza gafaranga kaze ejo sisi yambare alliance ngako kuri nagicara nawe nyene avuga ati nukuri kwimara ibinabira bigende fresh bibandanye bigenda neza mwakoze namwe ndazi ko mufise abatumire benshi mufise umwanya muto ariko mwemeye murantera iteka ndaca kuri Magic channel
ndamutse bakurikirana Magic Channel, ndamutse Mirushe, ndamutse buritwa El Secreta, nawe nizere ko aza kudukurikirana. Ugiye kumukumbuye cyane. Ndabakumbuye cyane, uri kuravyumva mu misi zago mace Belgrade, nce kwaramutse. Ndabazanirire ikoti ikozwe muri crocodile. Bacambira ngo bavuye ngo bageze Belgique, ariko Belgique oya Belgique urumva Belgique tuzoca Bruxelles gatoya tunywe icyayi na sisi bace tugaruka. Bon, juste Gaël yahise kuri ndi kubana nawe we mukuru wanje. Yona, jewe je sindi grand frère wawe. Orumu mu bantu bafise indoto yo gutera imbere kandi babakozi. Ariko icyonzi wari umuvukanye. Uriko uravyumva. Ama wakoze cyane muhezagirwe, Imana ibahezagire. Amaraso meranda ya mwami wa Yesu Kristo abana yaducungerura muri akamere wa neza. Sisi yahise kuri ndi sisi. Twakoranye neza. Twakoranye neza. Bakunda Magic Channel TV mwakoze cyane kudukurikirana tse kumwe na Juste Gaël aka de Mefumore Sagenda muge subscribe ku mukubito kuri Magic Channel muge na comment zibi canke nzida zose zira na likes na unlikes. Mwakoze cyane kudukurikirana niburi kubera Babylon hoshi na stop abgati take 5 winning point.